niwiyumvire igihugu nk'Ubudagi muzi mwumva muri histoire twagwanye imyaka indwi turumutsanya kabisa imyaka indwi twasiniranye amasezerano 1993 bari bashitse mu Burundi 1896 turagwana kuva mu 1896 gushika mu 1993 iyumvire aho habaye umurundi avuga ati jewe babonye umwami asagirijwe kizigenza mu ntwara miheto umwami asagirijwe hagaca hava umurundi akavuga ati je hako umwami apfa igihugu kikajakara jereje ngiye gupfa acahitana impuzu y'umwami acagenda guhura n'abadagi ngo bamwice bace baheba kugwana bavuge ko batsinze urumva ubwo buhinga bw'igisoda bace baramwica bati ingwanira heze turatsinze igihugu turagifashe umwami twamutsinze bace baratanga raporo mu Budagi ngo twafashe igihugu umwami twamwishe naho bishe umurundi yavuze ati hako igihugu gipfa nije mfa ubu tworonka abarundi nkabo abarundi bumva n'umuntu ariko aratyose umukuru w'igihugu nabagasasira abandi nabo bavuga bati umukuru w'igihugu agiye igihugu bakigiye kandi nagenda babwiye murabazi ibyawe mu 1993 mwagwaruka 1993 barengeye ku ndongozi zatowe barazica twaciye tuja mu magume y'imyaka 10 uburundi bubakajagari umwe wese akica abonye akajagari karaba umwe wese yica abonye kuko nta butegetsi bukiriho byose byarabaye urudubi nta ndongozi nta kibanguranya abarundi turamarana imyaka 10 yose ndazi yuko ababiteguye kwica umukuru w'igihugu n'indongozi zose ubu ndazi yuko baricuza ndabeshe ndongozi muri ngaha ndabeshe ntibicuza ndibuka abantu imigani baci batangura guca ngo ubonye inkubirabije ngo ntugire ngo marabasi n'umukunzi barajana ntagire umuntu azoza twarafite niwiyumvire nk'ivyo bintu je nama niyumvire murabe ingenero yigi yari imeze mu 1993 iyo bitaba uruyigi bigeze tuvugana ukuri uno munsi wamubona izigerekeranye inshuro 10 ni murabe ingene hari hameze none nkaho ntimworirira Burundi n'abarundi abakera bari bazi ubwenge cyane iyumvira abantu bacura none ubwo butari hari aho bwaroye bahora bacura kandi ngaha mu ruyigi bari mu bambere bacura abazungu bataraza ariko turumva abantu bagira amatohoza neza yuko bakoranije abacuzi bose babicira rimwe kugira ntage uzosubira gucura guhera uwo munsi abazungu baje hari wasubiye isuka ntituyigurira hanze none habuze iki ngo no munsi isuka tuyigurire ngaha mu Burundi ngo abanyaporitike bose ngo nababeshi cyende umunyaporitike ndavyemera hamwe ntimwemera ko muri abanyaporitike ga aha twese turi ngaha abanyapolitike ntagiye uzosa kubahenda barabwira rwaruka ngo ntimuje muri politike ngo murabakizwa none ejo nitwapfana ndazorongora igihugu ninde none ko bose baduhamagarira ko twese twabakizwa none umva ndazotwara igihugu mugabo hari ishengero nabonye je ntazi kazoza karyo hamwe bo twara abantu benshi hari ishengero ridatora ritaja mu matora rihamagarira abantu kutaja mu matora rihamagarira abantu kutaririmba Burundi bwacu nuva baranka igihugu cy'u Burundi ntajyo muzi ritemera ko ririmba Burundi bwacu uri muri cyo niumva ko ari ukwankisha igihugu wumva hagize ugiturira wo gikiza abantu bataja mu matora je nababariye nti none tumvikane oya je ndatekereza bukebuke abantu tukayaga kugira numva ivya ntitumvikane mbega nk'ubu twese twoza muri iryo shengero ryayo hanyuma ntituje gutora Uburundi bwo twagwa gute ngo ngo ico dushaka ngo cabagishitse ngo mbere ngo ico nyene nico dushaka igihugu kitagira umutegetsi akajagari none nkabo twogira nk'abantu igihumbi mwikomine igihumbi nkabo mbwira ko tera imbere gute none ko duhuzwa n'igiti c'idarapo Ega twese duhuriye ku gihugu cy'u Burundi. Igihugu cy'u Burundi nirya darapo. We naho bimuyinga ubundi nabari Nyanzarake.
mwese muri munsi y'igiti cy'idarapo muca mubona ko muri Burundi. None mbwira umuntu atemera idarapo ry'u Burundi. Sintinya je kuvuga ukuri. Ntushobora kuba wanka igihugu je ngo dukundane. Ntushobora kuba ucanga ngo dukundane. Kuko ndazi ko ejo uzogisambura. Radio television